turabaramukije amahoro y'Imana nshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media no musi n'umusi udasanzwe aho twariko turaganira aho twari turi muri troisième événement canke troisième édition aho twariko turaganira n'abana dusanzwe dufasha biciye mwishira hamwe tarike 21 umugwaneza. Uno musi rero niho twagiriwe ibakwe ryo kuganira n'abana dusanzwe bahurikiye muri uwo mugwi basanzwe bafasha imfuvyi n'abapfakazi hamwe n'ivyo rero niho duhejeje kuganira. Twaganiye n'abana batandukanye aho twariko turamenya mbega baramenye kw'ishure dusanzwe tubakurikirana ndetse mu mirimo ya misi yose tugashika ku mashure yabo aho tumenya nigiki ingorane umwana ahura nazo nigiki kiriko kimubera intambamye kugira ngo yige amashure yiwe ntahave bimusamaza. Hamwe n'ivyo rero kuri mikro muri kumwe na Hatungimana Claude ari wasanze aserukira ikigo tarike 21 umugwaneza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo byose tubifashijemwo n'umu visionnaire wacu mwiza ndetse umukozi w'Imana umukunzi asanzwe ari we arongoye tarike 21 umugwaneza ari we yitwa Turatashe Auguste. No musi rero niho twariko turaganira n'abo bana batwereka amanota yabo batwereka ndetse tunabaganiriza tugira encadrement yabo mu ncamake. No musi byari bikorwa bidasanzwe aho twariko turaganira n'ugwaruka turirimba turyoherwa tubereka umutima w'urukundo. Kumbure umutima w'urukundo hari abawukeneye, hari abakeneye kubona ko babone ubufasha bw'uwundi muntu buje ku bugengo bwiwe, babone ikiganiro umuntu ashobora kumuha ikibanza ciyo. Hamwe n'ivyo rero nkuko muriko muravyumva dusanzwe turiko turakora kugira ngo tugire ico dufashije mu gihugu cacu, tugire ico dufashije mu kibano, tugire ico dufashije aha na hariya. Vyariko birabera mu Kanyosha quartier Kajiji aho twariko twabakoranije kugira ngo dusanzwe duhurira kugira ngo tuganire utunaturiye. Rero ico tubasaba nshuti bagenzi ko muradukurikirana kino kigo nta bushobozi dufise dushobora kugira ngo tuko turafasha abantu bose, ariko ni wa mutima w'urukundo umwe wese twagiye hamwe kugira ngo ufise amajana 5 ayatange, ufise 1000 agitange kugira ngo tugire ico dufashije. Nawe turaguhamagarira mwene data ufise ico ushobora gufasha. Amahera amajana 5 arakenewe kugira ngo ugire ico ufashije. Amahera 1000 ufise udukanda mbiri ushobora gufashisha umwana urashobora kutuzana, urahawe ikaze kugira ngo tukwereke abo uhaye urafasha. Umwe wese ashobore gufasha uwo ahaye arabona, si ibintu vyirementanya. Ushobora kuzokwishikira ku kivi ukabona buri kurafasha kugira ngo wumve ko uhaye ufasha mu bintu vy'umuco. Rero turaguhaye kaze ufise ico bara gufasha. Turahaye kaze abari muri diaspora, abari mu bihugu vya Buraya, abari mu gihugu cacu cyacu Burundi, abari muri Afrika yacu, ndetse umwe wese ashobora kugira ico afasha kugira ngo aze afashe. Umwe wese ashobore kugira ikivi adugije. Hamwe n'ivyo rero ko turabashimira, twongere tubashimira ku kigoro mugiye kugira. Twizere ko mugiye kudufasha ino abumvise ino message yacu canke abumvise kino gikorwa cacu. Turaguhaye kaze, imiryango iruguruye, nimero za telefone ziriko ngaho oyu ukeneye info ikwiye kugira ngo atuganirize aje ndetse aje no mu mugwi muri groupe isanzwe ariyo itunganirizwamwo ibikorwa vya tarike 21 umugwaneza. Rero tubashimire cyane kubagiye kumva kano kamo kacu, tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Abagiye kugira ico mukora tubashimire cyane, n'abandi muriko muravyiyumvira murahawe kaze kugira ngo mwumve indonido y'ibi bikorwa byo turiko turakora. Hamwe n'ivyo rero naserutse hano ku gatwe ndetse ijambo ni jewe, ijwi ni jewe, ariko wantumye ni umurongozi wacu tarike 21 umugwaneza ari we yadutumye kugira ngo tuze dushike hano. Yafatiwe n'ayandi mabanga kugira ngo tugire ico dushikirije abariko baradukurikirana. Turabahaye kaze rero kugira ngo mugire ico muterereye. Amajana 5 yawe yobera umugisha uwundi, 1000 cawe cobera umugisha uwundi, ejo ukagira ico uzirata. Hamwe n'ivyo rero kuri microphone yari Claude Hatungimana.
yariko arabaganiriza asanzwe aserukira kino rino shirahamwe Tarke 21 umugwaneza. Turabashimiye cyane, tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza, amahoro n'amafaranga bibe ku bugingo bwanyu, mwarahezagiwe. Shalom shalom.